Inkuru nziza ya Yezu Kristu yanditswe na Luka mweranda. Abantu bakiriko barumva amajambo yiwe, Yezu yongerako umugani kuko yari hafi ya Yerusalemu, kandi kuko bari biteze ko ubwami bw'Imana bwibonekeza muri uyo mwanya nyene. Arababwira rero ati, habaye umuntu mbere wakoko yagiye mu mahanga ngo yimikweyo aheza agaruke. Aragenda abanza kwakura 10 mu basuku biwe, abaha amahera 10 yitwa iminati. Murabe murayacuruza gushika ngarutse. Mugabo abiwabo buno muntu baramwanka, niko kumukurikiza intumwa bati, ntidushaka ko uyo muntu atugaba. Ntibitevye noneho arahindukira aza ari umwami. Ashitse ahamagara babasuku yasigarana ya mahera ngo arabe ingene bari bayacuruje. Uwa mbere arengutse avuga ati, Mukama, imina yawe yungutse izindi mina 10. Shebuja nawe ati, wagize neza musuku w'umutima. Mbere ko wagize umwete mu bintu bidahambaye, ubu nkugize umutware w'ibisagara 10. Uwa kabiri nawe arengutse avuga ati, Mukama, imina yawe yungutse izindi mina 5. Uwo nawe aramubarira ati, genda nawe twara ibisagara 5. Uwundi nawe arengutse avuga ati, Mukama, ngiyi imina yawe nayibitse itekeye mu kiremo, kuko nagutinye, nzi yuko uri umuntu w'umuhambazi, ubikuza ivyo utabikije ukimbura ivyo utarimye. Urundi ati, noneho uritsinze musuku mubi, waruzi ko ndi umuntu w'umuhambazi, mbikuza ivyo ntabikije nkimbura ivyo ntarimye. None se icakubujije kubika ku bacuruza amahera yanje ni iki? Nanje nagaruka nkayakwakana inyungu yayo. Araheza abwira bari ngaha ati, ni mu mwake ya mina, muyihe ufise imina 10. Nabo bati, Mukama, yamaze kuronka 10. Nawe ati, ndabibabwiye, uri nico afise niwe bazokongerereza, nayo utacagira bamwake nico yarafise. Abo bansi banje nabo bamwe banka ko mbaganza bigize hano, maze mubahonereze imbere yanje. Twakire kandi dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Bavukanyi, turiko turazirikana igitabo cy'ibyahishuriwe umutumwa Yohani. Igitabo kenshi iyo turiko turazirikana hari igihe dusukwa n'ubwoba, cane cane kuko duca dutangura kwibaza ngo ingeno umuheru uzobumeze. Tugatangura kwibaza yuko azovuga nyamugegima, imituragara ikavuga, ibindi byose, canke tukumva intambara hirya no hino, mbere no mwijoro wisinziriye akumva imituragaro n'imiravyo. Hari n'igihe n'agatiro gaca gahera ngo agira senge kugira ngo Imana imusanga ari mweranda, akazabona burakeye. Iki gitabo mu bisanzwe si igitabo kiza kitubwira ngo ingene ku muhero bizoba bimeze, mugabo ni igitabo candikiwe abakristu igihe bari mu ruhamo. Imvugo irimwo ni imvugo ihinyitse, mugabo irimwo ukuri. Mugabo kandi ntitwumve ayo mashushanyo akoreshwa ngo duce twibaza ngo niko biri urudome ku rundi. Uko Imana iri nko muri iki gisomwa twumvise irarengeye kure niyo ivy'amajambo y'abantu ashobora gukoresha ngo ayivuge. Ararengeye ingereranyo zose dushobora kwibaza. Aha twumvise inganji y'Imana, tukumva intebe yayo, tukumva uwuninahaye, tukumva ibizima, tukumva batama 24, tukumva abamarayika. Ibyo byose nibishaka kutwereka ubuninahazwa bw'Imana, nibishaka kutwereka ingene Imana ari nyeranda. Mbere nk'uko twabyumvise muri iri shemezo, tukabyumva muri uru rubyino ruririmbo rugira ati, uri mutagatifu, uri mutagatifu, mutagatifu Mukama Mana yacu. Dusanzwe dusanga no mu gitabo ca Isayi biturangira ingene Imana ari nyeranda, ingene Imana irengeye byose, ingene Imana atakisoba na kimwe, ingene Imana atahidashika na hamwe, ingene Imana atacitazi na kimwe.
mugabo rero iyo mana twumvana ubweranda bungana uko kose, iyo mana twumvana ubukuru bungana uko kose, ni imana yashimye gucudika n'abantu kandi igasangiza abantu ibyayo, ikabagabira ibyiza byinshi, mbere ikabasangiza nayo igikorwa cyo gucungura abantu ngo baheze bayibere icabona babivyabona by'ubwo buninahazwa bwayo. Muri uyu mugani twumvise rero, turumvise Yezu ingene aturangira ko imana umwe wese yamuronkeje ingabirano. Hari igihe dushobora gufatira kuri uyu mugani tukibaza tuti hari abaronse ingabirano nyinshi gusumvya abandi, noneho tuba twema twipima ku bandi ni kubera iki? Umwe wese ingabirano afise ziramukwiye. Kenshi hari igihe dushaka kuraba ngo none ko nakameze gutya nanje ntameze gutya, ugasanga turiko tubaho mu buzima bukwipima ku bandi. Igihe umuntu yama yipima ku bandi ntazopfa kwiwe n'ivyiwe, kandi ni waca hava na wa mutima mubi w'ishari n'inzigo. Ariko tukayoberwa yuko umuntu wese imana yamuremye mu rusangi rwiwe, dans son unicité. Hari ico ndiwe wutari, kandi naho uzogira gute ntuzopfa ubaye jewe. Bidasigura je ko ndakatabonetse, muga ndakatabonetse mu maso y'Imana. Kandi nawewe hari icuri ntazopfa mbaye. Bidasigura ngo uragatangaza, mugabo ko kuragatangaza mu maso y'Imana. None icambere coco twame tumenya yuko umwe wese Imana yamutatse ubwiza n'ibyiza bimukwiye. Iki naco ca kabiri nuko kugira ngo dukorere iyo mana tubivyabona vy'iyo mana, na cane cane dufashanye nako dufashe ko mu kuninahaza twifatanya n'izi nteko zose twumvise z'ijuru, kandi twongere tubere ukuboko iyo mana kugukiza bene wacu. Umwe wese yaramuhaye ingabirano imukwiye kandi kwiranye n'ici muhamagarira. Kenshi rero kubera amagara make canke amadefo yacu aturenze urwamo, hari igihe twibagira ubwiza dufise n'iteka Imana yaduteye n'ingabirano yadutatse, tukama tubona yuko umengo ntaco tumaze. Kubera iki? Ni twebwe twama twiraba gusa, ni twebwe twama twihanze amaso, ugasanga ubworo bwacu burarengeje urwamo ubwiza Imana yaturemanye. Aho rero iyo twihweje Imana tukama turi impande y'Imana, nishobora kuduha kubura ingene turagatangaza, ingene turakatabonetse, ingene dufise agaciro. Mugabo rero twumvise ingene ako gaciro n'izo ngabirano z'agaciro Imana yaduhaye zishobora gutera imbere canke zikadindira. Twumvise aba bantu babiri Yezu atubariye, barafashije ko imina zabo barazicuruza n'umwete mwinshi zirunguka. Erega Imana yatugabiye ibyiza byinshi, cyane cyane igihe twaronka ibatisimu tugakomezwa muri mutima mweranda, n'ingabi n'ibyiza byinshi twama turonka mu masakramentu, no mu bisabisho vya minsi yose duhereza, zama zitunagura, zama zinaguka. Izo ngabirano Imana yaduhaye, igihe rero tuzikoresheje kugira ngo Imana ininahazwe, tukongera tukazikoresha kugira ngo bene wacu nabo nyene bakire, izo ngabirano zirakura intambwe ku yindi. Kandi ibyo si iby'Imana gusa, ni mu buzima bwa minsi yose. Reka rero ndabarangire. Twese aha ntiyabuze n'ico umuntu yoba yarize mu ishure. Ariko ivyo wize mu ishure iyo utabandanije ubisoma canke ubwo bumenyi butandukanye waronse, emwe birakuheramo amazima yongo, ugasigara nutwo ukoresha gusa kuko ari two wamamwo. Iyo wize ururimi kanaka ugaca uja aho bavuga urundi, uvuga ubwo nyene ubwo waruzi rukaguheramo amajambo akagukamamwo, warondera ico uvuga ukabura ugaca utangwa kugigimiza canke ukavugisha ibimenyetso. Ivyo rero ni mu buzima bwa misi yose. Rero izo ngabirano Imana yaduhaye, igihe tutazikoresheje, igihe tutarondeye kwama tuzifashisha bene wacu, zipfa ubusa.
hanyuma twame twibuka neza yuko umuntu aja ngakishimira ingabirano afise aba ariko arihenda cane gose, kuko ingabirano Imana iduha si kubera twebwe, iziduha kubera bene wacu. Ubushobozi Imana yabuguhaye ntiyabuguhaye kubera wewe umaze kumva ko ari propriété privée, umaze kumva ko ari itunga wisangije wenyene ubwirizwa kwama ukingira ridakwiye no kuja habona, ubutatahuye neza, niyo ngabirano ikigupfa kubusa igacivamwo ubwishime. Ariko igihe umuntu afata iyo ngabirano akumva yuko Imana yayimubikije ariko ikayimubitsa kugira ngo ifashe bene wabo, araheza akayisangiza kuri bose, mbere akayikoresha n'ico isanzwe iri n'ico ivuga. Iyo ngabirano niho iheza igatera imbere, igakura, igasagarara, mbere igafasha benshi. Aho rero niho hari ya nyungu twumvise, kandi twumvise ko yunguka 100%. Uwo mengo uwa 10 niwe yungutse vyinshi, mugabo yungutse 100%, yungutse 100%, yanganije n'uwungutse 5, kuko nawe nyene yungutse 100%. None rero nkuko Yezu abiturangira atubwira ya mbuto iterwa mu buzima bwacu, turabwirizwa kwama twitwararika kurimbura tugira tuti mbega itunga Imana yaturagije nirihe, imina Imana yashize mu buzima bwanje niyihe. Aba bantu twumvise ingene bari biteze yuko ubunihazwa bw'Imana bugira buboneke bugaragare, bari bamerereje bazi yuko Yezu agira avuge ashinge rimwe rizima avuga ati ubu ni jewe mwami wa Israeli nje kubakiza. Mugabo umvirize ibyacu yaje kubabwira nawe. Mbere n'uyu mugani afatiye kuvyigeze kuba, ntimwibaze ngo n'umugani wowe ukorotse giturumbuka gutyo. Herodi mukuru amaze gushengera, hageze ko asubiriwe n'umuhungu wiwe yitwa Arkelawusi. Ico gihe Yerusalemu yatwagwa mu Baroma, hamagiye i Roma kugira ngo yemezwe nk'umwami, inyuma yiwe basigara baramwanka. Agarutse abamwanse, muca mwumva ingene bimeze, muca mwumva ingene vyagenze. Yezu aciye kuri uwo mugani mugabo kugira ngo abereke yuko ubwo bwami biteze, iyo nganje yiwe bazi ngo agira shinge gutyo, iri muri twebwe. Iyo nganje yiwe igenda iraboneka mu vyabona vy'Imana. Ivyo vyabona vy'Imana mu kwemera sabandi ni twebwe tubwirizwa kwerekana ko Imana inahaye, kuko ubuninahazwa bwayo n'umuntu muzima mu mpande zose, kandi umuntu muzima aheza akitwararika ko n'abandi baba bazima. Ariko uwirengagije iteka Imana yamuteye, akirengagiza ingabirano Imana yamuhaye, uyo muntu bwa buzima bwe burasinzikara. Ubuninahazwa Imana yamuhamagariye gusangira nayo bugatituka. Ari naho twumvise muri imvugo ngeranya ati abansi banje bakoranirize ngaha, urubanza rw'iwacu tuba tugwiciriye twebwe nyene. Ryateka n'ubuzima bw'Imana biratituka muri twebwe, tugasigara turabapfu mu kurindiraho rwa rupfu rw'imyaka yose ruzodushikirira, muri rwa rubanza rw'umucamanza w'intungane ari we Yezu Kristo. Atazobaje kuturemeka intahe, mugabo azobaje kugira ngo abo bose bamwizigiye, abo bose barondera ubuninahazwa bwiwe, abo bose bamubereye ivyabona, nkuko tuzoza turabizirikana muri igitabo cy'ivyahishuriwe umutumwa Yohani, bazoheza bakaronka urugori rw'ubuninahazwa, bakifatanya n'izi nteko z'ijuru twumvise, aba bapfiriye Imana ubwa mbere, aba bemeye Imana bakemera isezerano ryayo rya mbere, none basigaye bakubita inkoro hasi baninahaza Imana, bayihweza kandi buzuye agahimbaye n'akanyamuneza, nkuko twavuze tuti gukorera umuremyi wa byose ko ari ryo teka rirengeye abandi. None turushirizeho kwitura iyo Mana twihetse kuri umuvyeyi wacu, umugabekazi w'abakristo, umukandizi w'isi, kugira ngo aturonkere mutima mweranda, aduhe kurimbura, aduhe gutahura no kumenya iteka Imana yaduteye n'iteka bijana ryo kuyikorera, kugira ngo turushirizeho kwaka kubwiza bw'Imana turi kumwe nawe n'abatumwa n'aberanda bose baciye kuri iyi si. Mugabekazi w'abatumwa, amen.